tuyahere mu bijanye n'itangwa rya Ballon d'Or kuko uno munsi nuvuga ngo byatanguye gushuha turigenekerezo rya kane iratanga genekerezo rya 22 mugabo bikaragara ngo byatanguye gushuha amatwi yatanguye gushuha ku bantu bamwe bamwe ya bigaragara ngo amatora asa nk'amaze kubarangira ijana ku ijana amatora yarangiye kuri Ballon d'Or bango kubasanzwe bemerewe kuba botora kuko si bose batora sivyo aturamenyesha makuru ijana bo mu bihugu ijana vya mbere kuri classement ya FIFA hagatsora ngo abakapiteni imigwi iseruka ya bihugu hari undi mugwi w'abantu batora ni bande habariho na jiri hariho na jiri haba hari jiri haratora abanyamakuru n'abakapiteni imigwi iseruka abanyamakuru mugabo si bose aturamenyesha makuru ijana bavuye mu bihugu ijana vya mbere ku rutonde rwa FIFA ndetse n'abakapiteni imigwi serukira bihugu nico gituma ubona la voix bariko barabaza ba Carvajal n'abandi bavuga ati twe dutanga Ballon d'Or ko dutora mu bakapiteni turimo ubwo nta n'uburenganzira bwo gutora ari kapiteni kipe ya Espagne ninde kapiteni mukuru Alvaro Morata of course Alvaro Morata gitambara kirekuye iyadahari kiba cambaye umugabo witwa Mikel Oyarzabal ariko niwe mukuru Oyarzabal chez Simons Gardi Simon nawe nyine uracamba Simon aracambara Alvaro Morata Hibaza Alvaro Morata kwambara igitambara cambaye Pio cambaye Casillas ikambara Pio ikambara Ramos ikambara ba Iniesta nabonye ku munsi w'ejo natangaje ati igihe cyose equipe nationale kinyereka kinyiteze ko ikintu kanaka nzopfira kino gihugu ca Espagne Alvaro Morata ako siko n'amakuru mbere hajya ba Iniesta barinze bavamo batambaye igitambara ca capitaine uravamo nyene barinze mwa muri kumwe n'abantu baba legend barinze bahava igitambara cakuye Casillas cambara Ramos ariyo muba mu basanga iyo ni abantu baba leader cyane ese vestiaire irimo abo ba Busquets ibaze we Busquets gusangira vestiaire na Pio dufata karuri gusangira vestiaire na Ramos gusangira vestiaire na Iker Casillas gusangira vestiaire na Iniesta na Xavi gusangira vestiaire na Xabi Alonso bitandukanye no kumva no muzinga umwana nka Pedri asangiye vestiaire na Rodrigo Cascante izo ni vestiaire na Morata uramuzi aba Espanyol bose ukabona ngo iyi brassard tuyende n'umuzi Carvajal ni wasigaye no kumva ko Alvaro Morata yambara brassard ahantu Carvajal bari bintu witwa Miura Leonidas akavuga ati tuze kuza tumuzana umupira Leonidas ubahe nakubwira yembwira aho nivyo rero kuri amatora yarangiye no munsi ariko uwuzoyitahukana azomenyekana igenekerezo ga 22 kwezi kw'icenda mugabo amatora yarangiye no munsi cyaje gutangaza abantu nuko ikinyamakuru Sport cegereye equipe yitwa FC Barcelona kiri mu vya mbere vyatanguye kwandika vyemeza ngo ibimenyetso vyose bihari mu buryo bukakaye cyane vyemeza ko Ballon d'Or izotahukana umugabo witwa Ousmane Dembele. Sport yegera equipe yitwa FC Barcelona kana hafi Barcelona bigaragara ngomba kwagira umukandida witwa Rafinha ariko kandi no munsi kubw'ibinyamakuru na media zo mu gihugu cya Espagne umugabo witwa Imenyekanye nawe araho hafi umaze ko umugabo ntukivuga iby'abana kuko 18 ari kwije Sport rekemeza ngo ibimenyetso nyuma ya za TNT Sport ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bikomeza ko Ousmane Dembele ari we azotahukana Ballon d'Or uno mwaka uno mu Sport ikinyamakuru cegere Barcelona naco cyashimangiye ko umugabo witwa Ousmane Dembele ari we azota ibimenyetso jana kwijana vyemeza ngo niwe azotahukana Ballon d'Or uno mwaka nanyandwi no munsi rero ibijanye no gutora cyangwa se amatora yamaze kuba arangira hagisigaye gusogera kiyozga 22 kwezi kw'icenda rigera maze tukaja théâtre dushetariye tukamenya ngo ninde atahukana ariko azar kazo mfise nkomeza kubona urukurikirane rw'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeza kwemeza ko umugabo witwa Ousmane Dembele ari bazotahukana Ballon d'Or iyi foroma cyangwa se iyi scene cyangwa iyi filme niko no yita nkabona neza isa ni umugabo witwa Vinicius Junior mu mwaka uheze aho ibinyamakuru vyose vyemeza ngo umugabo witwa Vinicius Junior niwe azotahukana Ballon d'Or ibirori n'ibindi bigiye bitandukanye bikanategurwa kubwa Vinicius Junior ubwo no munsi hari umuntu havagira amakenga ko havaho yindi détournement de situation ku munota wa nyuma ku mugabo witwa Ousmane Dembele kuko no munsi nimba turi tariki zine ibinyamakuru presque vyose bikaba vyandika ngo ibimenyetso bitwereka ko Ousmane Dembele ari wazotahukana Ballon d'Or
yes birumvikana ho hava bikindi kintu no musigaye induri no situation ya Ballon d'Or kuri Ousmane Dembele tukaba twabona itahukana n'undi muntu ku muto wanyuma nko iyi scene cyangwa se bino biriko biraba vyabaye ijana kujana ku mugabo n'undi witwa Vinicius Junior. Ya mbere uko wanashima niyumvira kuri le tournement de situation cyangwa se uburyo vyava bihinduka byamaze kugaragara ko menga ni Ousmane Dembele, reka tuanze tugarukaho vyahereye. Murazi ko kugeza muri kano kanya umugabo witwa Ousmane Dembele ari Fontaine ari kumwe na equipe nzo y'Ubufaransa sivyo, ariko ategura inkino zo gukora mu gikombe cy'isi cya 2026. Landry amfashe ku rubuga rwacu rwa YouTube anzanire story ya Instagram yo ku munsi w'ejo witwa Ousmane Dembele sivyo. Ousmane Dembele ku munsi w'ejo mercredi mwijoro buca runo munsi jeudi yashize foto yiwe yashize foto kuri story yiwe ya Instagram yambaye mayo ya Rennes, equipe yamureze mu gihugu cy'Ubufaransa. Rennes yavuye yerekeza Dortmund, ava Dortmund aja kwa Barcelona, Barcelona kwa Paris Saint-Germain. Aciandika kama jambo ati j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Tizika kana bantu bakumva sinari niteze ko ibintu vyonza ko canke ibintu vyogenda neza kuri jewe gushikaho mbona indoto zanje zigira gute zibukuri. Iyo ni message witwa Ousmane Dembele kuri story we ya Instagram ku munsi w'ejo. Landry umfashe irondere ari ayizana sivyo, ayizana abantu kuri YouTube channel yacu. Nyuma yaho ibinyamakuru byose byo mu Faransa ati kumenga uyu mugabo aronse message ya France Football. Ifoto y'umugabo yitwa Ousmane Dembele no ku kinyamakuru Gazeta Foot irahari iriko no ku kinyamakuru Gazeta Foot iriko kuri Facebook. Noneho ibinyamakuru bitangura kwibaza ngo est-ce que Ousmane Dembele n'a pas reçu un appel de France Football? Abantu barakabona gafoto urakabona abari kuri YouTube barabona gafoto yakuze ko kari mwana yarimesha hano mwana muri Rennes yarimesha pana bino bintu by'abadesire mabonye yo vyahereye ku munsi w'ejo. Umuntu atari kuri YouTube ngo arabifoto ya Ousmane Dembele arahumvye. Mabonye yo vyahereye ku munsi w'ejo. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Iyo bari umwana wo mu Rundi yo kwiswe mvuye kuri sinanizi ko indoto zanje zizogera hano gushikaho mbona ibintu vyonza ko nka kuno kugeraho indoto zanje zicika ukuri. Of course ibinyamakuru byo mu Faransa ati ubwo Ousmane Dembele ntiyaronse message ya France Football ambwira ati itegure kabaye. Nanyarya amatora amaze kubarangira uno munsi. Amatora no kuvuga ngo abemerewe bose gutora uno munsi bayajije gutora utaratora hasigaye gusa gutumenya ngo ninde itahukana igenekerezo rya 22 kuno kwezi kw'icenda naho duhorera iminsi 18. bikivaho nyene ikinyamakuru Sport nko watangwa bivuga uno munsi cyadinze cyandika ngo tout indique que Ousmane Dembele sera le Ballon d'Or 2025. Ati bimenyetso vyose vyerekana ko yitwa Ousmane Dembele Mazur uno musore mu Faransa umukinnyi wa kera wa Barcelona wa Rennes Paris wa kera wa Dortmund azoba Ballon d'Or. Aho nyene reka bariyo ncandugira rero kwivyo bimenyetso vyerekana umenga confiance totale irahari two kwiyumvira ko nubundi soit Dembele yoba ari mind game yo kuvuga ngo yi branding nyuma yuko hari ibinyamakuru bitamu brandinze nko biri nkuko peut-être Espagne bikira branding ya mari. Sindavyibaza ko ari faso yo kwibrandinga kuri Ousmane Dembele kuko bwa mbere yarakoze ahubwo ishobora kuba ari faso yo kwereka ibinyamakuru ko bitamukoreye akazi vyategerezwa kumukorera. Ikigira kabiri Ousmane Dembele sinibaza ko kugeza muri kano kanya yoba yakoranye n'ikinyamakuru Sport cegere Barcelona kikemera gutanga ino nkuru kikirengagiza umukliya wabo reka mvuge FC Barcelona swate kuri Rafinha canke kuri Lamine Yamal. Bigaragara ngo propaganda zarabaye abandi barabimerita ariko kugeza muri kano kanya bigaragara ngo barabuze support ko kuri Yamal nemera ko habaye propaganda kuri Rafinha nemera ngo harabuze support ariko ibikorwa kugeza muri kano kanya nivyo vyatumye abantu baguma biyumvira ati uyu Rafinha vy'ukuri yoba ari karahekwa nkuko yabwirizwa guhekwa bivaye n'ibikorwa vyiwe. Rero nchite zero tournement de situation vyatumye mvuga ngo ibi bintu biragoye kwiyumvira ko nimba réellement bino bintu ari vyo ko twobona bihindukira nko vyagenze kuri Vinicius Junior kuko bwa mbere nubwo yatanguye kuvuga ko areba mu Faransa babona kumenga Dembele gutwara Ballon d'Or imbere ya Mbappé canke tutazi ko Mbappé azoyitwara menga ni gikuba gicitse ariko ni opportunité mu buzima iza rimwe. Nta kintu nakimwe cemeza ko Mbappé azotwara Ballon d'Or ariko kandi iyo umufaransa turonse opportunité yo kwaronka Ballon d'Or niki gituma abafaransa no munsi baguma muri business gusumba guhe ku mwana wo muhira.
mwibuke ko umufaransa yeruka Ballon d'Or kuri Ousmane Dembele nako kuri no mugabo azwi izina rya Karim Mustafa Benzema 2020 ariko ibyo byatsinye n'abihera ari umufaransa yeruka Ballon d'Or ryari imbere ya Benzema baheruka yewe baheruka se ko haciye hazamo none ko Thierry aratawa afise wana umugabo yitwa Frank Ribery akaba atawafise rega nibo basitari baheruka haciye hitamwo epoke ya Cristiano Ronaldo na Messi kuva kidagiye umuntu yasuye kubaciramo kuva muri 2009 nabwo yabaye Modric 2018 songe kwaciramo Cristiano 2008 2009 Messi bashaka gukurikirana basuye gucibwa mu 2018 ku mugabo yitwa Modric inyuma ya Modric yacaza Karim Benzema oya ndiko navuga baciye bazitwara basi bande atari Messi na Messi bakiri mu kibuga sivyo si Benzema si Modric si Rodri Cascade imbere yabo bari barayitwaye so Ricardo Kaka 15 yararumanye Lionel Messi na Cristiano Ronaldo bahurira kuri podium idatwaye umwitwaro wundi bivuze ngo no munsi hariyo amwe mu makosa abafaransa mbona ko kubwanje ari umwanya wuko batsoyagwamo ngo ni business Ousmane Dembele afise ibyaro byose akaba yitwa umufaransa France Football igomba kubiprofita vyanga bikunda rero naro turi mado situation iteze kuko naho noramuka ndayiteze maze kubona ivyanditswe rege y'amakuru sport no yitega mvuga ngo barimye Ballon d'Or sport yemerewe yegereye cyane equipe twese Barcelona peut-être umuntu ari kwiyumvira cyane mu bijanye no gupromotinga abakinyi ba equipe ya Barcelona kuko naho Barcelona ifise abakandida no munsi nibiramuka bihindutse niteze ko ashobora guca haba ikintu cyo kuvuga ngo cette fois-ci rero dukonfirme ko uruko barashobora kuba gukora kuko uno munsi ugiye kuraba yaba Ousmane Dembele yaba Yamal yaba Rafinha ni bamwe umuzungu ari favori retournement de situation yaba aho hafi azoza Vitinha niwe muntu niteze kumbura haramutse yaba kuvuga ngo umwirabure niyo twara Ballon d'Or mugabi Jesse fact sinkunda kwiza erega iyo kibazo cabaye hagati ya France Football na UEFA nabitwa ko abakandida kuri Ballon d'Or Ballon d'Or igomba guhabwa neyo erega abafaransa baheruka uravye kuri no list ya France baheruka Ballon d'Or mu 1998 kuri Zinedine Zidane iyo ugiye kuraba ibaze kuva 1998 kugeza muri 2020 ata mu Faransa twaye Ballon d'Or baratunze ba Frank Ribery na ba Thierry hari kandi byavuzwe ko rimwe na rimwe byagaragara ko ibyaro byasekera bo yitwara imyaka 22 nyene 22 24 yari rumanya abafaransa badakora ku mupira w'inzahabu basuye kugora ko 2018 baheruka 1998 niba biri buze kuza mu kintu cyitwa urukoba kandi n'ubu kuva 1998 Benzema yaciyemo 2022 urumva kuva 2018 imyaka 4 uno munsi 2022 uno munsi 2025 asuye kandi guca mwindi tatu bivuze ngo ni uwundi mu Faransa ashobora kuba ari bien pressé cyangwa se déterminé neza kuri Ballon d'Or uno mwaka umugabo witwa Ousmane Dembele ayana turema de situation ikaba ndayirondera ariko se icuruko tucihorere kuko uno munsi icuruko se presque ntibuhabwe Vitinha ntibuhabwe Pedri nibo bazungu bahari uno munsi navuga ngo bafise performance zisa nuko zovugisha abantu bari favori mugabo uno munsi niba yimwa Ousmane Dembele igahabwa Lamine Yamal turahagarara kuki influence equipe zivuze iki muri UEFA na FIFA ndetse ku rwego rw'isi mu mupira w'amaguru Paris Saint-Germain na Barcelona zitandukanijwe n'iki nico kintu cyonyine kigaruka ikanyereka ngo burya influence club irakonta cyane sino facteur zose zibaho individuellement collectivement Ousmane Dembele nibaza yuko France Football nubwo ito biratanga message buri umwe wese aciye mu kurakaraba ibiriko biraba canke ibyo bazokwizonga kugira batanga umupira w'inzahabu hano umugabo witwa Ousmane Dembele agomba kuwuhabwa ariko nkuko twavuze ku mugabo witwa Vinicius Junior ko ashobora kuba arakoze icurukoba hano nta curukoba kigomba gukora kuri Vini ntago urukoba gwakoze je ndavyemeza kuri Vini kintu hanini cyamukoze ko ni ari amakimbirane hagati ya UEFA na Real de Madrid buriya nico none Clovis Sosthene yabwireze ko Sosthene se umwirabura cyane je buriya riya jambo rya Sosthene ndarifata ko rikomeye cyane kandi n'ubundi none France Football yavuze ko itegura kwicana Real de Madrid bakayaga none France Football wumva yiyagiriza iki wumva yiyagiriza urukoba canke Madrid yarajyamiwe bivanye na collaboration yabaye mu buryo butarimo umuco hagati ya UEFA na France Football kandi tuzi ko UEFA na Real de Madrid batacana waka bice kuri Alexander Sefere ubwo revye urukoba jewe na ni ego vyobamo mugabo kuri jewe numva ta factor bifise nini kuko kuri kwaragaragaye kudahuza hagati ya UEFA na Real de Madrid UEFA deja implique mu bintu vya France Football bituma Vini ashobora kuba yarenganya kuko deja kikwereka ko UEFA ikomeye yaravyiimplitsemo kare babiteguye kare Rodrigo Ndezkas kantahabwa agashimwe
nawe bimenye umukinnyi kare yaranze igikombe cya burayi nawe bimenye kare wanashaka uno munsi deja turi mu mwaka utandukanye n'uwa Vinicius nta migwi iseruka y'ibihugu nta gikombe cya buraya cyabaye habaye Mondial de Club uno munsi igikombe gikuru gihari bazokonta ko cya mbere ni Ligue des Champions iyo rero ugiye kuraba Champions League umugabo witwa Ousmane Dembele yayitwaye anatogwa nk'umukinnyi yayiranze havuye iyo Ligue des Champions dushake dufate ko Mondial de Club ari ya kabiri na Mondial de Club ari ya kabiri umugabo witwa Ousmane Dembele akaba yashitse kuri finale kandi twabonye yagaragaye atevye kubera ibibazo by'imvune kandi yaritwaye neza barashaka no musa amagrande vuyo se equipe yitwa Paris Saint-Germain yagaragayemo na match zagoye rukino nibaza ko rero marquable rwanashaka rukino rwa Bayern rukino rwa Real Madrid aho hose Ousmane Dembele yagize uruhara rukomeye cyane kwa Chelsea kunanirwa kandi n'umuhora ngo yarabuze Mondial de Club ninda acayitwara rero yitwa ko yatwaye Mondial de Club ucuyiha ko German Parma biragoye no musi nagutangura kugira amakenga yaba yaratakaje Mondial de Club kikaba igikombe cyatwaye n'umukinnyi wa Barcelona canke kikaba igikombe cyatwaye n'undi mukinnyi yitwa kandi umufavori par rapport ya Dembele rero no musi jewe nemeza ko ikinyamakuru Sport nemeranya naco aba bookmakers nemeranya nabo bagira amasondaje n'ibindi na post ya Ousmane Dembele no musi iravuga ibyo niteze byose hose ntitwemeranya nabo azoba ari surprise azarimo ko nimba ko Dembele tubonye post mugiye kwa Vini we bimisi mukuru rero yateguwe n'ikote zigashonwa nubundi ni indege ikazana abanyabrazil indege ikiteguraga ngo izozana abanyabrazil bagasigara mu nzira nibigenduka ko kaburungu nyene twese twumve nibigenduko hazoba habaye twese dutangaye tuzoja tuja kurondera ibi bintu bitewe niki hariho tutavyemeranya nibihinduka tukabona Ballon d'Or dufate inyuma y'ibimenyetso byose birahindutse ngo vyagenze kuri Vini gahabwa umuntu uwundi mukinyi ni ikico tuma tutaja kurondera igituma ivyo bintu bigaragara kumenga birahindutse vyari bimaze gusa nibijabona ega no kuri Vini n'ubu turacabirondera nubwo ukuri kwa nyuma kumbure ushobora kuva muri France Football bakavuga ivyabo ariko ibaza ko France Football nagena kimizoja ahabona yipronounce ivuga ati Vini twaramwimye Ballon d'Or kubera ibi nibi canke biragoye tuzaba tuvyumvira gusa mu ko hatangwe n'amayirizi yakomeye Vini nta fair play agira basanga ivya fair play sivyo Vini n'umwirabure ugasanga ivyo nta fact bifise ikintu cyo cyaje muri byo byatumye Vini abura Ballon d'Or kifise fact nayo makimbra nagati y'abafana equipe ya Madrid kuko deja si Vini gusa byabaye frustré bivuze ngo Madrid yose muri rusange yarashavuye nta muntu n'umwe yerekeje hari uribuka ko hagati ya Madrid na FIFA haci yaba kure compensa equipe ya Madrid mu birori bya FIFA the best ubushimwe bwose Madrid hari n'umwe atashimwe yategeza gushimira Vini yabaye umukinnyi mwiza Madrid ba equipe nziza Carlos yatabwa agashimwe mugiye muri France Football mwatoye Carlos nk'umumenyereza mwiza mwatoye Madrid nka equipe nziza ariko ntibaje kubera ko barazi ngo hari ikintu mwari mudutegeye ko buriya Carlos yabura agashimwe k'umumenyereza mwiza Vinicius yatwaye Ballon d'Or bibaza ko hari abantu byari kuvugisha kuko Ballon d'Or ngo gashimwe gakuru gatwara ububundi bwose ibyo kuvuga ngo equipe yaranze umwaka ivyo kuvuga ngo umenyereza yaranze umwaka nibindi shaka ubibura ariko umukinnyi yatwaye Ballon d'Or ari wanyu uwo mwaka bari gwanyu biba byaheze ya mwaka bumeze neza wari wiwanyu kabisa yani nibyo kumbwira ngo Rodrigo ndetse Kaskante yatwaye Ballon d'Or wowe ucuza kumwemera ko ngo twe ngo dufite umenyereza w'umwaka ngo na equipe y'umwaka Kaskante ni mwiza kandi City yarishimye gusumba uko Madrid no muzi yashimye ngo nka equipe nziza nuko ngo kare yashimye nko menyereza yes nuko remeze kuri Ousmane Dembele ngira ngo lango tugaruka n'ugiye urutonde rwa 30 kuko 30 bari nominated kuri Ballon d'Or bamaze kuba baje habona harimo Jude Victor William Bellingham harimo Ousmane Dembele harimo Danling Donnarumma harimo Desiré Doué harimo Denzel Dumfries harimo Selou Guirassy harimo Victor Gyökeres harimo witwa Erling Braut Haaland harimo Achraf Hakimi harimo Harry Kane harimo Kivichi Kvaratskhelia harimo Robert Lewandowski harimo Alex Makarista harimo Lautaro Martinez Kylian Mbappe harimo kandi Scott McTominay harimo Nuno Mendes Joao Neves Michael Olise, Cor Jermaine Palmer, Pedrito González Lopez, Rafinha, Luis Diaz Beloli, Declan Rice, Fabian Luiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, José Pixar d'Oliveira, harimo kandi Vitinha, harimo Florian Wirtz, harimo n'uwitwa Lamine Yamal. Abo nibo 30 bari nominated. Dusigaje ku bigenekerezo bwa 22 kwezi kw'icenda ninda tahukana Ballon d'Or maze ibintu bize bije mu muco neza cyane nuko tuce mu saha ya Safibu tugaruke twije amakuru ariko aravuga ngo ikipe FC Barcelona bigaragara ngo urugendo rubagarukana kuri Estadio Camp Nou rushobora kuba rurimo ibimenyetso byinshi cyane ariko kandi hari ngo numbonye igaragaye mu kana gato kuri ikipe Tottenham Hotspur President Daniel Levy amaze kuba atanga imihoho yo kwibura ikipe yitwa Tottenham Hotspur turaje just tubigarukemo nyuma y'isaha dobwa na
Saf Business Company. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza.